Abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Mwakoze kwitaba isango nshuti namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 10 ruhuhuma umwaka wa 2020 amakuru ashimikiye ku nkuru zikurikira. Mu gisata c'amagara y'abantu mu gihe Uburundi butofata ingingo zibereye mu ntumbero yo gukinga no kurwanyikiza ca coronavirus gishobora kwinjira vyoroshe igihugu naco ngo kikahombera ibitari bike twabiteguye muri kino kiganiro. Amasendika 31 y'abakozi ba leta n'amashirahamwe yegamiye leta aherutse gurungikira ikete icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ahamusaba gusubizaho uturusho bahora baronka ku mwaka. Nayo mu kigabane kajugujugu tuza kubabwira ico bamwe n'abandi bavuga ku bijanye n'umugambi wo gushinga urunani rwa politike ico bita Confederation Politique mu rurimi rw'igifaransa. Fabrice ndi mu rukundo na Emile Nibasumba nibo batuma mudukwirikira ku majwi no ku masanamu mu kanya inkuru imwe kwayo. Ano makuru tuyahere mu bivugwa muri politike munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD agize iminsi atanguje ingendo hagati mu gihugu aho yigenza nk'umukuru w'igihugu mu mpera zindwi heze. Evariste Ndayishimiye mu rugendo yarimwo mu ntara ya Bururi yarakoranije abantu bo mu mice itandukanye harimo abagwizatunga n'abakozi ba leta. Onezime dushimagize niwe yaduteguriye iyi nkuru. Urugendo rw'uwe mu ntara ya Bururi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yarugize ku maganekezo y'umunani n'irya ku kwezi. Kwigenekezo ry'umunani Evariste Ndayishimiye yakoranije abanyagihugu bo mu bisata bitandukanye. Uko ibintu vyagiye birakurikirana harateye igihe haba umutima wo gukunda Uburundi. Rero iyo maze kumva igihugu ucume ingene gitunganye. Nubu undazi yuko turacariko turavyiga kandi twarize amashuri. Vyayo munsi ahari mu nama umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yakoranije kwigenekezo ry'umunani hari ku munsi wa gatatu heze. Ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter umugambwe CNDD-FDD ishami ry'Ubururi rivuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri yo nama yari yakoranije incabwenge abakozi bato n'abakuru ba leta hamwe n'abagwizatunga. Imbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yagendeyeho ku mutumba Burarana. Burandusahiriza nico rituma twaciye turaba duca tuvuga tuti ko dusanze mugeze hajya harakomeye. Aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba yagendeye abanyagihugu biyubakira ishuri. Hejeje kubaterera muri ico gikorwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuyeho n'abagabanye. Kwizina ry'abanyagihugu buramatare w'intara ya Bururi yagabiye Evariste Ndayishimiye inka 6 n'ibindi biva mu mwimbo w'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye rero akaba yagenywe kwa 2026 kuzoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa gatatu kuza. Kandi mwabona umenga mbakure ishuwe numuhuza. Yari Onezime dushimagize tumukengurukire kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza. Umukuru w'umugambwe arekuriwe gukoranya abanywanyi b'umugambwe wiwe gusa n'abandi banyagihugu mu gihe yabakoranirije ku kibuga. Nayo mu gihe hatarabi y'imikwa y'uwundi mukuru w'igihugu nta muntu numwe yemerewe kwigenza nk'umukuru w'igihugu bishikirizwa no wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira. Inyuma yaho mu rugendo yagize Ibururi uzoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije Evariste Ndayishimiye yakoranije abakozi ba leta imvukira zo mu ntara ya Bururi hamwe n'abapolisi. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera w'igihugu. Umukuru w'umugambwe ararekuriwe kuganira n'abanyamugambwe biwe no kuvuga n'abanyagihugu basanzwe n'aba bakozi ba leta bato n'aba bakozi ba leta bo hejuru arabanyamugambwe biwe arafise uruhusha rwo kubatumira ati nimuze mu nama, ariko abandi batari mu mugambwe biwe barashobora kuza canke ntibaze baje nk'urusaku kukumviriza iyo yarekuriwe kugira inama ku mugaragaro ku kibuga, ni kuvuga co bita ikoraniro, ariko ari inama ntunganyamugambwe ntarekuriwe gukoranya abantu atari abanyamugambwe biwe, ntibishoboka. Abo nabo yari ikoraniro
baza kugushaka ntatumirana kana naka ngo nimuze kuko barashira kumubwira bati oya. Amategeko ibwirizwa nshingiro rivuga umuperezida umwe. Itegeko mu bwirizwa nshingiro haranditse yuko umukuru w'igihugu aba ari mu mabanga ahava igihe uwundi yatowe yimitswe, kuvuga bahanye ubutegetsi. Igihe ico kintu kitarashika haracari umuperezida umwe gusa. Biriko biraba ico bisigura, icambere bisigura ningene umugambwe CNDD-FDD woba wumva intwaro ya demokarasi mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD nturatandukanya umunyagihugu asanzwe n'umunyamugambwe wa CNDD-FDD. Nukuvuga utari umunyamugambwe wa CNDD-FDD nturi umurundi, urabwa irari nta na kimwe ufitiye kuruhusha, urabwa nk'umuntu wa kavamahanga. Kubwa Frederic Bamvunyumvira rero inyifato ya Evariste Ndayishimiye igaragaza neza ko kubw'umugambwe uri ku butegetsi amatora atagikenewe. Naco gituma rero muri rya koraniro ubona ko hari abantu beza bambaye impuzu nziza, abasirikare, abapolisi, abakozi ba leta, nta nyarucari ahari. Barya rero ubona n'abantu ahanini bagendera ku nkaratasi zibagena mu mabanga. Burya rero babaje kuvuga bati uradutunga tuburane kuko niwe uzotorwa, niho turi, kandi waduhamagaye twakwitavye nk'umuvyeyi, uradutunga tuburane. Ngira mwarumvise n'ijambo ry'umupfasoni bavuga ati mwaba pfasoni mudusangiye ishirahamwe, ubu ndabahaye uruhusha murashobora kuza muranyita mama. Urumva baramaze kwishiramwo yuko ibintu vyaheze. Hariho gukwitiranya kuba kandida no gutorwa ngo ngorongora igihugu. Ubu uyu Evariste Ndayishimiye umenga yifata ko yamaze gutorwa n'abanyagihugu, kubera ko bimwe nemwe ndavuga ko bitiranya igihugu n'umugambwe CNDD-FDD. Burya umugambwe wawe bagushize imbere ugaca wigenza nk'umukuru w'igihugu, atari uko mu mutwe wawe ubona ko koko igihugu ari CNDD-FDD. Harya mu mutwe waramaze kubona ko ashobora gutorwa kuko iwabo igihugu nta nkeka ni CNDD-FDD. Tari mu CNDD-FDD nturi umunyagihugu, no kuvuga ushobora no kudatora kandi bazogaragaza utariwe ntutora cyangwa ugira ibibazo byo gutora. Bisigura ko kuja gutora iwabo nta nakamaro, kubera ko tuzoba ari nko kurangura ibwirizwa. Wawundi ati amatora yaraheze hasigaye guharura, kandi barabiririmba. Amatora yaraheze hasigaye kuririmba, hasigaye guharura, nivyo baririmba. Uyu yatowe na CNDD-FDD ngo aserukire uwo mugambwe aravyerekana, kuko yigenza nk'uwatowe koko, yigenza ko yerekana ko yamaze gutsinda amatora, no kuvuga ko amatora atagikenewe. Frederic Bamvunyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Walter Kwizera. Mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yaraye yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana muri zone Magara komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Umwikeko ujanye n'uburozi ushobora kuba ariyo ntandaro y'igandagurwa y'uwo munyagihugu. Umuntu umwe akaba ari wamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Innocent Valentin Singirankabo. Uyu yari yagandaguwe muri zone Magara komine Bugarama mu ntara Rumonge, yitwa Celestin Ndabashinze, akaba yarasanzwe ari umwe mu bagwizatunga bo mu ntara Rumonge. Umwe mu banyagihugu baba ahegereye aho habereye iryo bara amenyesha ko hari igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo kuri w'Imana aho abagizi ba nabi bataramenyekana barasa Celestin Ndabashinze bamusanze ku kabare aho yari karasangira na bagenzi biwe iruhande y'ikiyaga Tanganyika. Celestin Ndabashinze yari umushingantahe afise urugo yubatse, afise umudamu n'abana 9 muri komine Bugarama. Akaba yarashwe n'umunyamaswa ejo ku munsi w'Imana genekerezo rya 9 kwezi kwa kabiri mu 2020 amasaha yegereza isaha 10 z'umuhingamo niho yarashwe n'abantu batamenyekanye. Bivuga ko bari abantu batumwe kandi byaraboneka ko usaba kumagara bamurashe amasasu ahantu yarateramiye mu bandi kuzi yegereye ikiyaga Tanganyika, bamurashe amasase ama aracikana ambere baciye bamurangiza baramukiriza usi n'abatarigenduwe. Umwikeko ujanye n'uburozi ushobora kuba ariyo ntandaro y'igandagurwa ya Celestin Ndabashinze nk'uko uyu munyagihugu abandanya bisigura.
hakaba hari mu rusa avuga ko ari umurozi ari naho kumbura yaturutse urupfu yarayapfuye naho yoba yari umurozi byavuga ko yari umurozi karuhariwe ngahaye umusanzu ntari guca yishwa nk'uko byagenze nibaza ko byari guca mu zindi nzira. Abasirikare n'abapolisi bo ku kirindiro kiri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika baciye baza gutabara bumvise ugwamo rw'amasasu baca bafata umuntu umwe bivugwa ko yari mu babisha bagandaguye Celestin Ndabashinze. Komiseri Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge aremeza ayo makuru akamenyesha ko amatohoza yamaze gutangura. Tumushimire Innocent Valente singira nk'abakuri iyo nkuru yaduteguriye. Tukiri ngaho nyene mu gisata cy'umutekano abanyagihugu bo muri komine Ruhororo y'intara ya Ngozi bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi baragiriza imbonera kure ko muri iyi minsi zashizeho isaha ntarengwa atamunyagihugu numwe aba yemerewe gutembera. Abanyagihugu basaba ko ivyo bikorwa vy'izo mbonera kure byo hagarara. Eroge Divin Remesha. Abanyagihugu bo muri komine Ruhororo bavuga ko muri kino gihe imbonera kure zasubiriye abajejwe umutekano mu bikorwa byo gucungera umutekano. Aba banyagihugu bavuga ko isaha zibiri z'ijoro zigeze ubufashwe mwibarabara hohoterwa. Uyu numwe mu banyagihugu bo muri komine Ruhororo. Ibisi ibibera muri komine Ruhororo biratera amakenga cyane ko tubona imbonera kure zasubiriye inzego z'umutekano igipolisi ubu udashobora gucaruka inyuma ya saa mbiri z'ijoro zirarengana bavuga ko uri z'ikibi ukakubitwa ugashaya udafite amahera bakakubangamira bikomeye cyane. Nk'uko amakuru ava muri komine Ruhororo abimenyesha abahohoterwa n'imbonera kure n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bavuga kandi ko ibashikira hari mu kuboko kwa musitanteri hamwe n'inzego z'umutekano. Itangaje nuko yaba musitanteri cyaje igipolisi nta kintu na kimwe bariko barakora kugira ngo bashobore guhagarika ivyo bintu ibara ritaragwa cyane izo mbonera kure zibasiye abatavuga rumwe canke abava mu yindi migambwe. Nta ngingo n'imwe ishobora gusohoka urwego rwa komine musitanteri adashyizeko ikintu tukabona ko musitanteri ubwiwe ari we yabitanguje abishyigikiye ni nawe akwiye kubazwa igituma iyo ngingo yafashwe n'igituma yayisize mu ngiro akoresheje imbonera kure aho gukoresha igipolisi mu gihe hoba hari ingorane yizwi. Abo banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD basaba ko iyo ngingo yohagarikwa cyo kimwe n'ivyo bikorwa vy'imbonera kure. Basaba yuko hoba kubahagarika kugira ngo umuntu wese yishyire yizane mu gihugu c'amavukiro kuko nitwumva ukuntu hoba kuvefe muri komine Ruhororo kandi mu ntara yose ivyo atavyo twumva. Tumurondeye kuri telefone Birukundi Mamerte musitanteri wa komine Ruhororo kugira tumubaze ivyo bivuga muri iyo komine arongoye akaba yatwishyuye ko iradiyo RPA atayazi adashobora kuyivugirako. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata c'amagara y'abantu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abashinzwe ikibuga c'indege bari bakwiye gushiraho ibikorwa vyotuma bamenya uko amagara y'abantu baje bava mu gihugu c'Ubushinwa yifashe mu ntumbero yo kugwanya ikiza ca coronavirus. Vyashikirijwe na muganga Arcade Nkurunziza mu gihe hagize imisi havugwa abanyeshure bariko bava muri ico gihugu bataha mu Burundi bagashikira mu miryango yabo batarinze gupimwa ibishobora gukwiragiza uyo mugera mu gihe atacokogwa. Muganga Arcade Nkurunziza nuko ubushikanganje bw'amagara y'abantu n'abashinzwe ikibuga c'indege boshiraho ibikorwa bituma bamenya abantu baje uko amagara yabo yifashe bakavuga bati arabaje tugiye kubakira dushizeho itsinda ry'abaganga bazi ingene iyo ndwara yandura n'ingene bayivura n'ingene bayikingira bakaja ku kibuga c'indege hanyuma bagashobora kubaza ibibazo bituma byerekana yuko harimo abafise ibimenyetso bya coronavirus canke batabifise bamaze kubona nko bafise ibimenyetso bya coronavirus nk'umuriro gukorora kwitsamura cyangwa gucika intege bikabije bakavuga bati reka noneho tubaha abaganga babiteho bamenye neza ko ari coronavirus canke atariyo hanyuma abandi nabo badafise ibyo bimenyetso bakabashira ahantu amara iminsi bakavuga bati reka tubigeho turaye yuko bagaragaza ibimenyetso
bya coronavirus kugira ngo ntibace bahura directement n'abanyagihugu basanzwe baba mu gihugu kuko icyo twavuga periode d'incubation ishobora gufata nk'iminsi 2 ku minsi 10 kugeza ku minsi 14 no kuvuga muri iyo minsi ashobora kuba yifise coronavirus ariko itaragaragaza ibimenyetso niyo mpamvu bashira ahantu bakavuga bati reka twige nuko abo bantu baje bataba bafise coronavirus itaragaragaza ibimenyetso. Mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yamenyesheje kwigenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2019 ko hatunganijwe ikibanza cyo kwakiriramwo abokikekwa ko iyo ndwara mu bitaro Prince Regent Charles isoko ryacu kuri ivyo bitaro ritumenyesha ko ico kibanza ataco barahabona. Ikiza ca corona rero kidatorewe urucanco mu maguru masha ibihugu by'u Burundi n'Ubushinwa bishobora kuhahombera ibitari bike mu nzira zitandukanye ivyo bikaba bishikirizwa na Faustino Ndikumana asanzwe akurikiranira hafi ibibazo by'ubutunzi mu Burundi. Faustino Ndikumana akurikiranira hafi ibibazo by'ubutunzi. Igihugu c'Ubushinwa ni ca kabiri mu butunzi kw'isi yose gikurikira igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ikindi Ubushinwa cakoze cyane nuko cari gisike cito ko ari nka usine du monde entier nuko ko girahingura ibintu vyinshi mu butandukane bwinshi ku buryo arico gikora ibintu vyinshi bigwa cyane kw'isi muri iki gihe turavye mu bijanye na commerce mondial udandaza go kw'isi nuko ibihugu vyinshi bikura ibintu muri China mbe nabijya biteye imbere wasanga ibidanazwa vyinshi biciriritse ivyo abantu bakunda gukenera ugasanga va mu Bushinwa nico gituma bavuga ko balance commerciale no kuvuga igipimo cy'umunzane w'udandaza hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasanga Ubushinwa aribwo budandaza vyinshi. Hanyuma rero muri iki gihe rya ngwara yateye ni kiza gikomeye cyateye gose twarigeze kumva n'umuntu w'umutegetsi mu Bushinwa avuga ati uko turiko turabibona ati gisumba ingwano kuko kwiruka n'umwansi n'ikintu utabona iyo kiza kiva kizarana mu muyaga ubuzima bugahagarara ho no Burundi urabona twarangura ibintu byinshi muri China hari abanyeshuri biga hariya muri Chine nk'ibyo usanga ari ngorane. Hanyuma kandi abagwiza tumwa cyo kuja kurangura ibintu mu Bushinwa ngo bingize ibintu ngaha mu Burundi birashobora no kugira ingaruka mu biganda tuko turakoresha ngaha mu byo dukeneye vyankenegwa kuko Ubushinwa ni nk'ihinguriro ry'isi nico gituma nyene twifuza yuko hogerageza ugo rucano canke umutu gatogwa handi ho urumva ku butunzi kw'isi bushobora kugeramigwa. Mu gisata c'intwari bereye amasendika 31 y'abakozi ba leta n'amashirahamwe yegamiye leta arasaba ikugwaho ry'ingingo ihagarika uturusho bahora baronka ku mwaka. Ivyo bikaba biri mu gwete barongikiye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka 4 leta yari yategekanije guhagarika utwo turusho. Inkuru ya Clovis Niyonzima. Nikete yandikiye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kugenherezo rya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2020 amasendika 31 ahurikiye mu mahuriro y'amasendika COSIB na CSB asaba leta gukuraho ingingo ihagarika uturusha abakozi ba leta n'abandi bakozi bakora mu mashira hamwe yegamiye leta bahora baronswe uyu mwaka uheze. Muri iryo kete aya masendika ributsa leta ko ingingo yo guhagarika utwo turusho yari yavuye mu biganiro leta yari yagiranye n'amasendika y'abarimu yafise intumbero yo kwegeranya amafaranga angana n'imiliyaridi 200 ku mwaka mu kiringo c'imyaka 4 kugira azofashe mu gukuraho ikibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara. Ariko rero abakozi bahurikiye mu mashira amatari yagiye muri iyo mibonano basanze uturusho twabo twahagaritswe. Babandanya bamenyesha ko bashigikiye ingingo yo kuduza imishahara y'abakozi iri hasi bafatiye ku y'abandi ariko bakabandanya banasaba ihagarikwa ry'ingingo yo guhagarika uturusho ku bakozi bahurikiye amasendika kuko batigeze bayumvikanako. Nkuko tubandanya tubisoma muri iryo kete nyene ngo nta vyigwa leta yigeze ikora vyerekana amafaranga yo basigaye kugira hamenyekane ko utwo turusho tubandanya dutozwa canke duhagarikwa gutozwa. Bagasaba ko iyo ngingo yohagarikwa narijya imyaka 4 leta yari yatanze yaheze. Ayo masendika sozera iryo kete amenyesha ko mu gihe boronswe inyishu itabashimisha kuvyo basavye bazofata izindi ngingo zose barikuriwe n'amategeko. Clovis Niyonzima basaba leta y'u Burundi gukuraho ingingo yarayifashwe ni banki nkuru y'igihugu ku neza y'abanyagihugu bayo. Abo ni bamwe mu banyagihugu bakora umwuga wo kuvunja amafaranga mu Burundi. Ku bwabo ingingo yo kugara utuzu two kuvunjiramwo igiye gutuma haba uruhombo runini cyane cyane ku badandaza bakenera amafaranga y'agaciro. Inkuru twateguriwe na Vicky Chris Ninteretse. Bamwe mu banyagihugu bakora umwuga wo kuvunja amafaranga baganiye na RPA bavuga ko ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo kugaramaza yo kuvunja amafaranga bita bureau de change mu gifaransa yaje kubafatira amaboko imugongo. Abo bakora uwo mwuga bavuga ko yaba ku ruhande rwabo canke ku badandaza bose bagiye kuhagira agahombo kanini. Uyu ni umwe mu bavunjayi abitwiganira.
leta ifashe ingingo nk'igiye kuvuga ngo nitugare icambere kiba nagahombo ku gihugu ku banyagihugu abo barafise ayo madovize ntazoshobora kuyacisha mu gihugu c'u Burundi nayo urumva ntibazoza kuyahombesha mu Rwanda bashaka kuyagurisha neza muri Kongo bashaka kuyagurisha neza ntibazoza kuyahombesha n'ibikunda shobira nawe ukuntu bagiye kubaho bajya badaraza bacubona bagiye kubatakira amadovize urazi ko amandi yacu atacarangura abakomersa bose bagiye guhomba kuko ayo madovize bagiye kuyabura. Abo bakora umwuga wo kuvunja amafaranga bavuga ko ibanki nkuru y'igihugu isa niyafuse umwuga wo kuvunja amafaranga usanzwe utunze imiryango yabo basaba leta gukwita agatima mpembero igahagarika iyo ngingo ku neza y'abanyagihugu. Dutera kamo leta nayo nyene irabona ko bategeza kuba gahombo mu gihugu kuko nta na hamwe hatari marché noir letazi na marché noir leta yikwikuraho kwita gashi gahindura ingingo yafashe ikaraba ingaruka ku gihugu n'abanyagihugu bayo. Iyo ngingo yo kugara ivyo bibanza byo kuvunjiramwe amafaranga yafashwe ni banki nkuru y'igihugu kuri uwindwi ruhuhuma ikabizoshirwa mu ngiro kuva kuri wa 15 ruhuhuma. Abakurikiranira hafi bijanye n'ubutunzi mu gihugu bavuga ko iyo ngingo ije gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Humura Burundi. Mu gisata c'uburimyi naho umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi arahimiriza abarimyi kuguma ku kivi kugira bagwiza umwimbu. Jean Claude Mbarushimana abamenyesha kandi ko isango ryo gutora ifumbire y'ikizungu yo mu bwoko bwa fomi ari guhera kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 12 ruhuma kubazoba bahejeje kuriha amafaranga asigaye. Jean Claude Mbarushimana yaboneyeho gusaba abajejwe isata c'uburimyi n'abarongoye intwaro gukurikirana neza itangwa ry'iyo fumbire. Ni mu gihe itangwa ryaheruka abarimyi batari bake babuze iyo ntabire kandi bararishe amafaranga yayo. Mu gisata c'impunzi abarundi babiri b'impunzi bo mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania bariko baraturatura kuko bariko bahigwa buhongo n'igipolisi ca leta ya Tanzania. Umwe muri bo akaba yarakomerekeye cyane mu gitero cabaye muri iyo kambi hari mu ijoro ry'uwa mbere ruhuhuma. Emmanuel Ndayishimiye niwe yaduteguriye iyi nkuru. Impunzi ziriko zirahigwa buhongo mu ikambi ya Nyarugusu n'umuhungu nase bazwi ku mazina ya Ntakarutimana Ramek hamwe na Nzoyisenga Aminadab. Mu ijoro ryo kuwa mbere ruhuhuma harabaye igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho mu ikambi ya Nyarugusu aho Ntakarutimana Ramek yakomenetse cyane ku kuguru. Umukobwa wiwe Nehema Irambona arahasiga ubuzima. Amaze kabiri mu bitaro bamutahanye kugira aje guca ku mazi ku mukobwa wiwe yari yapfiriye muri ico gitero. Bugingo ashise muhira bamwe mu mpunzi baciye bamugira ko hava vyihuta kuko hari abantu bamaze imisi bamurondera. Abo nabo ngo n'abapolisi baje bambaye umwambaro wa gisivili ngo bakaba bavuga ko baje bamuzaniye bahasha y'imfashanyo. Ariko makuru impunzi zahavuye zironka avuga ko abo bantu barondera uwo muhungu nase kugira berekane ibisigarira vy'amasasu vyatowe aho kumwani wa mu ntumbero yo kuzimanganya ibimenyetso bijanye n'ico gitero. Impunzi z'abarundi aho mu ikambi ya Nyarugusu basabishira hamwe mpuzamakungu HCR gukingira abo bantu bariko barahigwa buhongo ikarondera n'ingene Ntakarutimana Ramek yobandanya vugwa. Urongo igipolisi mu ntara ya Kigoma ahari amakambi y'impunzi Martino Otieno avuga ko aya makuru atayo yari bwamenye ariko agiye kugira amatohoza. Tukiri mu gisata c'impunzi nyene tuve muri Tanzania dusimbire mu gihugu c'u Rwanda. Impunzi zirenga 30 bafise kuva ku myaka 15 kuduga bo mu ikambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda nibo bagiye gusuzumwa indwara z'igitigu zo mu bwoko bwa hepatite B na C mu isekeza ryatanguye kwigenekerezo rya 5 za kuno kwezi kwa ruhuhuma. Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi zo mu ikambi ya Mahama avuga ko ari gikorwa cyo gushima kuko abazoba bipimishije bazoheza bakamenya uko amagara yabo yifashe maze bakaronswa n'imiti ku buntu. Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi zo mu ikambi ya Mahama. Kuva itariki 5 z'ukwa kabiri muri 2020 niho hatangura cese isekeza ryo gupima abagwayi ba hepatite B na C hano mu nkambi ya Mahama kandi turabona yuko ariko ravyitabira kwipimisha. No mugambi uri kurakogwa bishira hamwe inshuti z'abagwayi cyangwa partners in health mu Rwanda. Inkambi yacu igizwe n'amavirage 18 n'amakartie 9 kugeza ubu igikorwa gisa nuko kikiri mu ntango abantu bacaye
bariko baripimisha mu biharuro batubwiye yuko hafi ibihumbi 34 ari bo bategekanijwe kuzopimwa hano mu nkambi ya Mahamba. Rero haracari kare kugira ngo tumenye ibitigiri by'abantu bashobora kuba basanze barwaye. Icyo twishimira cyane nuko bazoronka imiti ku buntu batangiye ku myaka 15 kuduga. Tugiye kuraba turasanga yuko ivyo biharuro atanumwe azokikwa n'ico gikorwa kuko muri gahunda tumaze kumenya nuko n'abanyeshuri bazosaba ku minsi atari yo kwiga nko kwa gatandatu. Rero turabisaba yuko abanyeshuri banyene bazobagirira kugira ngo umuntu wese amenye amagara yuko yifashe. Iki gikorwa twacakiriye neza cyane n'ukuri kuko amagara n'amazi aseseka ntibayore. Muri azantu hari abantu bashobora kuba basangira utunaturiya ugasanga ni ikibazo. Umuntu wese azomenya uko ahagaze, bazomenya uko bakwiye kwirinda. Turashima cyane leta yatwakiriye ku bikorwa barazikorera uno munsi. Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi zo mu ikambi ya Mahama. Uwo mugambi uzomara ukwezi rero ukaba uri kurarangurwa na leta y'u Rwanda ifadikanije na HCR hamwe n'amashira hamwe ARC na Save the Children ajejwe igisata c'amagara y'abantu aho nyene mu ikambi ya Mahama. Humura Burundi. Iki ni cha kigabane rero mumenye ku minsi yose ya mbere arico kajugujugu ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bitegekanya gushinga urunani rwa politike ico bita Confederation Politique mu rurimi rw'igifaransa. Integuro yishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi naho yatangujwe bamwe n'abandi babona ko hagiyemwo ukwihuta kubera ingorane zikirangwa mu bihugu bigize umuryango wa EAC. Ishigwa mu ngiro ryawo rikaba rishobora kugorana. Kajugujugu yo kuri uno munsi wa mbere muyishikirizwa na Trésor niyo ngabo. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Njuti banywanyi b'ikiganiro Kajugujugu ndabaramukije. Umuryango uhurikiyemo ibihugu biherereye muri Afrika y'ubuseruko uherutse gutanguza intambwe ya mbere y'umugambi wo gushinga urunani rwa politike rw'ivyo bihugu. Umugambi ugira kane ukaba ari nawo mugambi wa nyuma mu migambi umuryango wa Afrika y'ubuseruko wari warihaye. Abatumire ba Kajugujugu y'uno munsi bacijya nini bijanye n'ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi narijye n'imigambi 3 uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko watanguje atahirashika. Abatumire bacu ni Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi hamwe na Julia Graufogel umushakashatsi mu bijanye na politike y'ibihugu vya Afrika. Trésor niyo ngabo nije nabateguriye kandi ndiko ndabashikiriza kino kiganiro sangwa ikaze. Uracaru wa mbere. Mu ntumbero yo gushika kuri uwo mugambi wo gushinga urunani rwa politike rw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko hatanguye integuro y'ibwirizwa shingiro rizobigenga. Integuro yashizweho muri Munyonyo umwaka uheze w'2019 kugira abazoshike kwibwirizwa shingiro nyezina. Hazobanza imibonano n'ibiganiro kubiri muri iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro mu bihugu vyose bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Igikorwa cashinzwe umugwi w'abahinga 18 bakomoka muri ivyo bihugu bitandatu bigize uwo muryango. Ico gikorwa kikaba carabaye mu Burundi aho uwo mugwi wari kurakorera kuva ku igenekerezo rya 14 gushika kuwa 20 uyu mwaka w'2020. Mu gutanguza ico gikorwa c'abahinga mu Burundi, umunyamabanga mukuru wa EAC Liberam Mukeko yaribukije ko uwo mugambi utaje guhonyanga ubwigenge bw'ibihugu bigize uwo muryango. Yemeza ko uzoshirwa mu ngiro ari uko kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kivyemeye. La démarche de fédération politique va obéir au principe général
umugambi wo kuja hamwe ngo tugire igihugu kimwe uzokubahiriza ubwigenge bw'igihugu kimwe kimwe cyose kuko ubwo bwigenge nibwo shingiro y'amasezerano twagiraniye n'ibihugu biri muri uwo muryango dutegerezwa kubahiriza ubwigenge bw'ibihugu rero tukubahiriza ivyumviro vy'ibihugu ivyumviro by'abanyagihugu iyo ngingo shingiro iri mu masezerano twagiraniye naco gituma mu nama tugira turi kumwe n'ibindi bihugu biri muri umuryango dusaba dushimitse ko hoba ukumvikana hagati y'amaleta yavyo kubera yuko ingingo zifatwa mu gihe ibihugu vyose bivyemeye hagize igihugu na kimwe kivyanka nta ngingo nimwe ishobora gufatwa uwo mugambi rero wo kuja hamwe ngo tugire igihugu kimwe nawe utegerezwa gukurikiza iyo ngendo. Ce processus de confédération ne sera pas une exception. Gushinga urunani rwa politike rw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Confédération politique mu rurimi rw'igifaransa ngo n'umugambi mwiza kuri ivyo bihugu. Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora Burundi asigura ko umugambi nk'uwo ufise n'akamaro ku munyagihugu wese. No kuraba ingene ubwa mbere hoho cyo cyumviro cy'aya mashira hamwe y'uburere muri Afrika caje. Ugiye kuraba urabona koko hariho akakarere kiwacu harimwo ibihugu no kwita ko ari muri Afrika y'ubuseruko kamenya ko hari n'izindi hariho za IGAD hariho za CEDEAO hariho za CEEAC hariho za SADC hanyuma hakaba hari cyumviro uko amashiramwe yose yogenda yitunganya ku buryo inyuma ariyo yoheza akaba n'inkingi zotuma Afrika igenda yitunganya gushikaho iba Afrika y'ubumwe. Inyungu umunyagihugu akuramwo ibintu nk'ivyo ntiwamubona nuko ashobora kwishira kizana mu kuva hagenda hariya atangorane atagira ati barangora banyakibi nibi ashobora kuva ngi Burundi akagenda i Dar es Salaam akagenda i Kenya atangorane ari agiye kurondera kiniki akakironka. Mu myaka 200 uwo muryango maze uvutse warumaze gutanguza iyindi migambi 3 yose ijanye n'ivy'ubutunzi ariyo urwego rusangi rw'amatagisi isoko rusangi hamwe n'ifaranga rimwe imigambi ariko atahiragera ari naco umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wishimikiza mu gusaba ko n'ugo runani rwa politike rwoba rurabangiriye gutanguzwa. Nancy Ninette Mutoni avugira CNDD-FDD. Kubijanye no gushiraho leta imwe mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Fédération politique de l'Afrique de l'Est kubwo umugambwe CNDD-FDD ubona ko Uburundi butokwihuta kuri ico kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikorwa vyatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira. Aho twovuga cane ibijanye n'ishira hamwe rimwe ryo gushiraho amakori mu karere ivyo bita Union douanière ishirahamwe ryo gukoresha ifaranga rimwe mu karere Union monétaire n'isoko rusangi marché commun. President Ntibantunganya nawe nyene avuga ko ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyihuse mu gutanguza uwo mugambi. Ingorane ngo ziracari nyinshi yaba hagati y'ibihugu bigize EAC yaba no mwitunganywa ry'ibihugu bimwe bimwe vy'uwo muryango. Ico cyumviro cyo kugira ishirahamwe igihugu ibihugu junzu ubumwe niko no bivuga shemuna yuko muri kino gihe bitokoroha vuba ko n'intambwe nyinshi bifata daraba n'ibihugu vya Afrika bitari bike vyagiye bigerageza ubwabo ukabona ko vyagiye bifata ingorane uribaza mu gihe cyo mu gihugu ca Kongo harabatanze ivyumviro nk'ivyo nagira mbere nibutse ko mu myaka yo kwikukira hariho mu Burundi n'imigambwe yavuga yuko atagicumviro yuko hoba federation hagati y'Urundi n'u Rwanda mugabo ukabona ko byagiye bigorana bitorohamije bishoboka. Ubu rero cyo mbona nuko batanguye kuri confederation politique nukuvuga ko nabo nyene babona yuko ari nzira itoroshe. Buriya confederation politique ucusanga atahantu bitaniye cyane gose no kwigenga kw'igihugu kimwe kimwe ku gatwe kacu. Ko nje ndagenda kubwire ugiye kuraba ibihugu vyacu uko bimeze ukaraba kahise ko muri kano karere hariho ibintu vyinshi bitaronka inyishu yoshora gufasha yuko ibihugu koko bigenda kabija muri iyo nzira yukuba ibihugu vyunze ubumwe bizofata rero igihe nico cyo confederation ikizoba tigiye kugira ngo ubwa mbere hoho abantu babitegere je ndibaza yuko
harimo ikintu womengo cyo kwihuta kuko ni kubanza abantu barabarongozi ari gusanga batunganya iby'igihugu babanza bakavyumva bakabishigikira. Ica kabiri nuko abene igihugu cose nabo baheza bakavyumva, hanyuma kandi n'iyindi migenderanire umuntu agira n'abandi bakavyumva, ugaheza ugatangura rero iyo nzira. Ikintu coroshe kizofata igihe cyane gose, ugiye kuraba inyungu kenshi na kenshi usanga dahuje hamwe usanga igihugu gifise ingorane n'iki, nta kuntu wogira ngo turagize ibihugu byunze ubumwe mutaranda ko mwarose inyishu zikomeye zituma uko kutizerana, uko kumira nk'abahanganye hagati y'ibihugu bitakiriho. Uko kandi iyo ibihugu bitararonka inzira itomoye hagati yabyo mu buzima bwabyo naho nyine bitoroshe. Urabona igihugu cya Sudani igihugu kigizwe n'amareta menshi, mbe none cinjiyemo bizogenda gute? Ayo mareta akigize ubwayo hagati yayo bizogenda gute? Uretse abo batumire bacu bakomoka mu Burundi, kimwe mu bihugu bigize umuryango wa EAC, umushakashatsi mu bijanye na politike y'ibihugu vya Afrika, Julia Graufogel, wavuga ko iyo ntambwe yatangujwe ari ikimenyetso kumbure ko ivyo bihugu vyifuza kuzoja hamwe, ariko kugira bije mu ngiro ngo haracari inzitizi nyinshi. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'une confédération politique, il n'y a pas des exigences. Ubwa mbere hoho dutegerezwa kumenya ko kuja hamwe ariko ibihugu bikagumana ubwigenge bwavyo, ico bita confédération politique mu gifaransa, atanga ingo zikomeye zishobora gufatwa. N'uburyo bwo gushiraho imigenderanire bufise inguvu nkeyi cane. Ugufata ingingo bihagaze ku kumvikana kw'ibihugu, bisigura ko sumugambi wo kuja hamwe kw'ibihugu ushemeye cane. Ariko twihweje intambwe uwo muryango ushaka gushikako, ubu nibaza ko ari umugambi umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Museveni ariko arasaba kugira asige abitanguje, umugambi nibaza ko udahurijwe ko n'ibindi bihugu biri muri uwo muryango. Iyo ikaba ari inzitizi ikomeye. Murazi ko umugambi wo kuja inama n'ibindi bihugu watangujwe n'igihugu c'u Buganda, ego kiri mu bihugu vya mbere bikomeye muri uwo muryango, ariko n'umugambi utariko uritabirwa n'ibindi bihugu bigize uwo muryango. Nk'akarorero, igihugu c'u Burundi kibona ko atari kibazo co kwihutirwa, ko gifise ibindi bibazo bikenewe kwihutirwa muri kino gihe. Sinovuga gusa ko ari inkinamico, ariko nibaza ko uwo mugambi ari kimenyetso gusa ko ibihugu bigize uwo muryango bifise icifuzo cyo kuja hamwe. Si umugambi uzohava ukemura ibibazo nyezina biri hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ubwa mbere hoho hategerezwa kubaho ukuja inama kw'ibihugu, no kuvuga kubaza igihugu kimwe kimwe cose ico kivyibazako. Ivyo navyo bikazotwara amafaranga ari hagati y'imiliyoni 4 na 5 z'amadolari y'amanyamerika, kandi ubwo buryo ntiburaboneka. Ubwa kabiri hari ukutumvikana hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Hari ukutumvikana guteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuva indiane zitanguye mu Burundi mu 2015. Ikiza ca Ebola cateye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naco carerekanye ko igihugu kimwe kimwe cose gishaka kwikingira ukwacu. Nibaza ko ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bitegerezwa gukemura ibibazo bituma bitumvikana imbere y'ukwiyumvira gushira mu ngiro umugambi uhambaye nk'uwo. La question des unions politiques avant de lancer un projet aussi ambitieux et symbolique. Ni kuri uwo mwihwezo umushakashatsi Julia Graufogel dusozereye kajugujugu y'uno munsi. Ikiganiro cacirya nini bijanye n'umugambi uherutse gutanguzwa n'abarongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umugambi nk'uko mwavyumvise abatumire bacu babishikiriza ugifise inzitizi nyinshi zo kuja mu ngiro. Ndakengurukiye abatumire ba kino kiganiro, nongera nshimira mwebwe mwese mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Trésor Niyongabo, naho ubutaha. Cari ikiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango.
Tumushimire Trezor niyo ngabo ku kigabane kajugujugu ahejeje kudushikiriza akaba ari no ngaha duciye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 10 ruhuma umwaka wa 2020. Shimira mwebwe mwafashe akanya ko kudukurikira bagenzanje b'uruganda rwa RP yabamfashije gutororokanya no makuru cyo kimwe na Fabrice ndi mu rukundo hamwe na engineer Jide Mwemero bari mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene bakenuye. Impanuro ninge ko nabashikirije kino kiganiro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro mu miryango iwanyu. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.